Shalom, shalom. Salam alaikum. Shalom, shalom. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndabaramukije mu mahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu bihugu murimwo byose. Imana ibahezagire ko atawufise umugisha w'Imana ntashobora kubaho amerewe neza. Twese twifuza imigisha y'Imana, nico gituma wifurije uwundi umugisha w'Imana, Imana nawe iciwukurunda kuko uburi umuntu yifuriza abandi ico nawe yifuza kuronka, kuko Imana iratubwira iti ico udashaka ko bakugirira nawe ntukigirire uwundi. Nimba wifuza imigisha y'Imana yifurize n'abandi. Uyu munsi rero sinaje kubatwenza nkuko mumenyereye mbaho utublage nkabatwenza nka Gaposho Ismail. Uyu munsi naje kubaganiriza kugira mbereke intambwe umuntu ashikako mu buzima iyo atanga, iyo akunda guha abandi, iyo akunda gufasha abandi, iyo akunda gusangira n'abandi, cyane cyane iyo atagira inzigo, iyo atari bahiri nkuko bavyita mu Kiswahili. Mu Kiswahili bavuga ati ntukabe bahiri. Bahiri ni umuntu yigungirako. Iyo atari umuntu rero yigungirako, asabikanya n'abandi, aha abandi, akunda bagenzi we, akabagirira neza, icyo yifuza ko bamugirira nawe akaba ari cyo agirira abandi, icyo atifuza ko bamugirira nawe ntakigirira abandi. Uyu muntu Imana iramuha imigisha ikamushira ku ntambwe nziza. Abantu turakunda uburorero, nico gituma uyu munsi naje mfise akarorero ko kubaha kugira ngo abantu tugafatireko. Mu bihe vyaheze kera hakiri amasinagoge, barahamagara abantu ngo baze gusenga, amasaha yo gusenga ageze. Hama rero hari umuntu atakunda abasenga, yabanka gose. Uyo muntu rero yumvise bariko barahamagara gusenga, yaca avuza ingoma, akavuza ingoma, abantu ntibumve ko bahamagariye gusenga, amasaha akabarengana. Hama rero nta ciza yigeze akora, niyatanga, kandi gutanga twavuze ko bizana imigisha. Ntiyashobora kugirira ikigongo abandi, yumva ko yihagije, kandi akarenzaho ikibi cyo kubuza abandi kuja gusenga Imana kuko we ntiyavyemera. Umunsi uri izina rero abatama baramushavurira, abakuru bo muri ako karere baramushavurira, muri iyo micungararo bose bamubona nabi. Ariko kubera ko benshi batinya Imana, baja hamwe baja inama bati none kajya kagabo kaguma kakoma induru, kakavuza imiziki, kakavuza ingoma, umwanya wo gusenga ugeze kakabuza abayoboke gusenga, kakabuza abasenzi gusenga, abantu ntibaje gusali, tugire gute? Baravuga bati byose ko tubitura Imana, reka tubisaba Imana. Reka tubisaba Imana twumve ico ibivugako. Ntibatevye rero baraja hamwe barasenga, baragenda bariyicarira. Biyicariye mu gitondo baze babona wa muntu ariko aratekera utuntu. Abari hafi yiwe barahamagarana baterega wa muntu ariko aratekera. Aja kumubaza bati none kuri kuratekera nibiki? Ati je numvise muri uyu muji handambiye, ati ijwi ryambariye ngo nimuke nje mu yundi muji. Nuko asaba uwari ufise umukate, aramuha umukate, aratekera, aragenda. Araryoherwa bati wa muntu turamukize ntazosubira kuvuza ingoma, aragiye
agiye mu kindi gihugu. Ariko abandi baravuga bati none ko agiye n'ahandi kandi naho nyene basenga ntazohava agira bijya nyene. Batoye ivyo ni mu vyihoze, ivyo biramenya Imana. Niza kumenya ivyo ari byo kandi n'ivyo Imana n'inkuru izi vyose yari yatunganije inzira yiwe. Kakagabo karagenda ngo gashike mu nzira gahura n'umumarayika yigize umuntu, yigize umutama shonje. Aramubwira ati muntu uravaho ukaja hati je mvuye hariya nahora mba navukiye ndahahaze ndimutse ngiye mu kindi gihugu, ngiye ku wundi mutumba. Undi ati je sindagutevya ndashonje womfasha ukangaburira ukampa n'agapande k'umukate niyaba harakufise, nukuri ndagusabira imigisha ku Mana uzoshike mahoro. Wundi atoya nta mikate mfize yo guha abatama, genda urasaba abandi, jewe sinigera ntanga, ntavyo gutanga. Nifise umukate sinzi kuzonshikana n'imbere ndawuguheko. Muribuka ko nababariye yuko atigeze atanga n'umunsi n'umwe, kandi tuzi ko gutanga bigira imigisha myinshi. Acaragenda wa mutama ageze hirya arazimangana asubira inyuma kumutangira yihinduye irindi shusho ry'umukecuru. Wa mumarayika amaze kwihindura umukecuru aramurindira kandi ko yabona aho inzira aza kubandanya ari yamutangiririyemo. Kakagabo kahashitse wa mutama kaziti mwana nukuri we uracari muto, je maze iminsi 2 ntajya ndanwa, nta gakate wonsumvya ngo mira mate nshobore kugenda ko ngiye hari imbere. Undi atari ko mwe mwabaye gute, ninde batuma gusaba cya gukora ntavyo gusaba. Aramwimye ashize ko n'amajambo aribandaniriza. Ageze imbere wa mumarayika yari yihinduye ikimuga, arihindira ikimuga ati saidi ya papa bya bindi mubona muri ville n'ahandi mu yindi miji. Aramubwira ati ni womfashaga mwana ko nshonje maze iminsi hafi 3, kandi uzi ko umuntu ashonje iminsi 5 yopfa atararonka icyo ariye, none je maze iminsi 3 hasigaye 2 n'ukuri. Ukaba ufise amazi impanweko, ukaba ufise umukate n'igipande. Kakagabo kariyumvira kati umutama wa mbere namwimye, umutama kazi namwimye, niki kimuga naco ndacime kweli. Nanje ndakabije ndo umuntu mubaya kabisa. Abantu bameze gutya bose ndabime. Oya, aca sokorora wa mukate afata igipande acamwo 2, yamuhaye hose afata igipande acamwo 2, aramuhatakira asohora ni gurude yiwe amuha kwa amazi. Caramwe ati je ndihuta rero sigarura fungura umwe n'amazi cendagiye. Ararengana aragenda. Akimara kugenda wa mumarayika abwira Imana ati Mana dusenga Mana yanje, Mana nkuru ugabisi n'ijuru. Wa muhungu agize iciza kimwe mva yabaho, turamwandikiye iciza. Imana iramubwira iti sawa. Umumarayika yisubirira ngaho aguma mugendako. Ari umumarayika ariko wa wundi namubona. Aragenda ageze ku mazi ku mugezi agira jabuke, aragenda arabaha amazi meza ari, aracayura amazi kugira yuzuze ya gurude yiwe kuko yamaze kwitangako. Haca haza uruyoka runini Imana yari yanditse ko rutegeza kumumira ataza kurengana ngaho, kuko avuye hariya muri kijya gisagara yarakimereye nabi ababuza gusenga kubera inyifato yimbi. Na kijya gisagara giyemwo naco nyine carimwe abandi basenzi yari kubuza amahoro, inzoka yategeza kumumira. Inzoka iraza kwa ruyoka runini nyene rushobora kumira umuntu, igira imwizingazingire ko ngo imumire.
iramufatira mu zingira ko igira imire wa mumarayika cafata igufuri arayugara umunwa. Vyose wa mugabo akabibona. Kakagabo ubwoba karajugumira kagira gute kabona inzoka barayugaye. Gaca gasubira inyuma. Gasubira inyuma kiruka ntikabandanije gasubira inyuma. Hageze ku mugoroba babatama bo muri wa muji barakabona kakagabo gatuye. Bose baratangara bati hewe imboga mbi ntiziva mu nkono kakagabo karagarutse tubigire gute. Abakuru bati mubanze mureke genda mu mubaze ko vyagenze mu mubaze n'igituma garutse. Aragenda baramubaza bamubajije arababwira ati burya rero ivyo nabonye nukuri Imana iriho kandi abasenga ahubwo nije mu mikibanza cyo guhamagara baje gusenga mu masaha yo gusenga. Ndakijijwe sinzosubira kuvuza ingoma mbuza abasenga kandi nkijijwe kubera umukate natanze kw'igipande. Iyo ndawutanga wose iyo nza kuba iminsi yose nahora ntanga mba narinzwe ibibi vyinshi kugeza ubu. Nukuvuga rero ko uwumva arumvise ikibwirwa n'icyumva icerekwa n'ikibona. Ako nakarorero kamwe mbahaye mu burorero burenga 200 mfise. Nzoza ndabaha akarorero kamwe kerekana ko gutanga vyongera imigisha. Muri Bibiliya murabizi ko gutanga vyongera imigisha. Muribuka Eliya aja gusaba umutamakazi akamubwira ngo asigaranye dukeyi ariko naze badusangire. Eliya agaca bitubura agasiga bibaye vyinshi agaca yigira. Ariko wa mukecuru yahakana ntamwakire ntiyari gusigarana vyinshi. Musome muri Bibiliya ahari Eliya murabibona. Muri Korani bobo basanzwe babizi ko gutanga vyongera imigisha. N'abatari babizi rero mu bimenye hari abantu benshi bamaze kubivumbura ko gutanga vyongera imigisha babayeho kubera ico. Bafuma buri gihe baronse ikintu babanza gutanga kugira ngo nejo bazobandanye baronka. Sawa rero, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku batari abayisilamu mugira imigisha y'Imana mubane mu kibano neza. Salam alaikum. Shalom shalom.